Films, good news films, double favor without limits. Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso inangwirakoye uyisengere inangwirakoye uyitondere. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'imisi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo ni Imana ivuga. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'imisi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo ni Imana ivuga. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'imisi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo ni Imana ivuga. Imana ntihutiraho ninacererwa ikora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Ngubyo natetse yase kubijya urabona ingene agayana yarabanguye ukuboko ngo nkubite iyo yihenda kankubita kwa mumwaca nje imbere y'abantu nkamumara amazi nkavuga ingene ari ngwanya.
iyo yihenda akankubita imbwa zikamurya, iyo ashirako ikofe naca nkomba induru nkahamagara igipolisi bakamutwara bamucuritse. Turashima Imana nibukeye bukenyene ariko turashima uko biri kose. Namwe ni sawa? Yo ni sawa gose n'ukuri turashima. Yego. Be pasteur ni hari? Yo oya sha agiye mu kanya n'ukuri muranyuranye. Nta kundi ariko bavuga ngo ushaka kugamburukirwa atumukuze ko ntamusanzeho nyemera n'ubundi ho ndakwitumire. Ibyo mu rugo iwanje ntibikiri banga kandi nawe urabizi. Mama Pastor ubuhoho byabaye ndanse. Mu bisanzwe jewe nashaka kubaka ariko nabuze aho twubakana kuko Pamela ubuhoho vyanse vyayangaye yacitse umusatsi. Aho bigeze cengeza hatemba ubu nayobewe ko Pamela ariwe mugabo, nayobewe yuko ari umugore nk'abandi, byose byancanze. Rero nagira ndakwisabira ikintu kimwe n'umukenyezi mugenzawe. Mama Pastor kumbure boho yokumvira, ndagusavye urondera kanya ugenda umuganirize, umuhanure, umubwire ukuntu bubaka, umugira inama, kumbure ashobora kuboneka impinduka. Tony ni kuri ntiwirigura hogora ntuvuge ngo sarare ibyanyu ndabizi. Buryo ugize amahirwe meza na jewe nari nsanzwe mfise iyo programme yukuza mu rugo iwawe kugira ngo tuganire na Pamela. Nizeye yuko hamwe n'Imana impinduka izoboneka, Imana ikagira icikoze. No kuri Imana y'intabaye kandi musenga mu nsengere. Hama nari nsanzwe mfise ahandi hantu nashaka kuja, reka ndabasezere muraza kumundamukiriza. Ego ndamuramutsa kandi ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane. Ego. Mbe muco ivyo nagutumiwe vyahireye no kurutamenye ngo natumye imbwa kurahura, siko narindiriye amaso agahera mu nzira. Brada wantumye iki? Titi ndakurahiye n'ukuri kw'Imana akana kimwe nibuka. Sa Wewe wantumye? Nukuri kw'Imana muco gute ushobora gutangura kwibagira ukiri muto ku myaka yiwawe? Ubutumwa nagutumye kuri uyu mukobwa duhaye indaro ngaha bwahiriye. Muco burya
we twayaze kera cari ikintu nshaka kugusaba. Maze iminsi ndiko ndagendereza uyu mwana dutunze ngaha Keria. Narumvise amakuru menshi yiwe, wanashaka ko ari n'umuntu w'umupfasoni. Jewe suivant n'urugo rwanje ibibazo mfitanye na Rida, je ndarushe. Ndashaka umuntu w'umunyamahoro nk'uyu, w'umupfasoni nk'uyu. Alors arrange-toi le tout possible. Jewe uyu mwana canke uyu mukobwa je ndonke uwo noza ndaruhukira ko mvuye ku kazi. Titi, ivyo bintu usubize iyo bikuye, umva usubizeyo Keria kujyanye n'umubona ujyane intama yo ngaha. Naje ubwanje sindamusobanukirwa, yaranyobeye. Arahoze nambara ibintu vy'ibikomere bayifitiye, nambara ingorane afise, nambara ibiki, nta kintu na kimwe je ubwanje arubaho kanwa mbarira. Araho nyene arahoze, nta navyishi tunavugana. Sinumva rero ingene vyogenda ngumubwira ibintu nk'ivyo. Oya aho ndakubwiye ntivyoshoboka. Kimwe gusa kintu ndagushigikiyeko, shana ubundi wari waratevye Arida ujya mugore wawe uri n'umwubatsi. Umuntu arigira igikoka akigira inshinzi ngaha akigira iki ukamenga isi yose ni yiwe Muco. Oya aho vraiment ndidakoro na wewe, ariko Keria ucire hasi birarura ujya ntivyo ukunda. Nta namahirwe nkwizeje kwanza nibi nabaho. Ico ndagusavye ni kimwe, yaga nawe menya buri kimwe cose c'ibibazo vyiwe. Ibisigaye jewe Titi nzovyimenyera. Hama ivyanjewe na Arida acana nabyo, ndonderera uyu. Yaga nawe ebana akaburungu ku kandi. Bro, pardon ukuri ndavyibutsa ariko en fait ejo twaraganiriye. Aha. Titi duhiriwe duhishije Gute? ngo afise ibikomere by'urukundo. Wafise ibiki? Ibikomere vy'urukundo. Ubwo rona muri tari kubimuvura ngaho canga ikarata turabe. Umwe ubuzido kwa je suis capable jewe. Ndakubuze rega. Umviriza nakubwira ikintu kimwe. Keria no mukunda urukundo rwa rundi na Yesu atakunze abari mu isi. Uyu mwana w'abakobwa no mu urukundo rwa rundi ni Imana ngira itigeze kunda abari mu isi. Sawa. Yo nogira chance gusa kanyemerera. Nogira chance akanyemerera. No mukunda urukundo na data na mama ntigeze ndabakunda. Kore. Ico ngusavye iki kimwe nshangira ikarata. Le reste je vais m'en occuper. Nico cyo yenda gusavye. Baranyisha. Nico cyo yenda gusavye akandagiye. Wowe canga ikarata zikuraba. Le reste je vais m'en occuper. Ndamukunda urukundo na Yesu ngira atakunza bari mwiza. Ça je te le dis. Kandi andagiye turasubira. Sawa, nanje nyizere gusa. mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Amen. Akayabago. Merci. Teri mwana wa mama, ivyo ndimwo burya ntivyoroshe n'amabanga. Urashobora kwibaza yuko naraye mu ntebe, naraye muri salon kubwo kwa nkinduru za Pamela. Ibaze nawe, Pamela ejo mwijoro aragerageje ibishoboka vyose kugira ngo mfungure indya ziwe, ariko ndamunanira. Arabembereza, amaze kubona vyanse atangura gushiramwo inguvu. Iyo biza kubishoboka yari kubintamika, ariko Imana ishimwe kuko
itubonere biri kure. Pamela ahora ari umusazi ariko Tere ubuhoho vyabaye ndanse. Bro, rujya rugo kwawe surugo ijya ni nk'inyenga y'umuriro. Ubwo rero amahitamwo nayawe. Swati ugume mu rugo ubandanye utokombera cyangwa uruve mu hakiri kare. Tandukana na Pamela. No, Tere, icyo sico no kwihutira. Reka mbanze nsenge. Nta utanga Imana kwihebura. Erega ushobora gusanga Pamela ahindutse. Usengera Pamela. Gusengera Pamela ngo usengera shetani ngakizwe. Ariko nabwo aragushiye intege. Ubwo wegenda ubandanye umusengera. Ariko ujya nta mugora murimo. Ibyo uvuga birumvikana. Ariko umuhinga wo gutsinda nugerageza n'igihe aba yananiwe. Ndazi yuko maze kugerageza akatari gake, ariko reka nsubire ngerageze. Urazi bino bintu ikintu canyigishije. Intango ni ikintu cyo kwitondera, kuko intango mbi ikintu ishobora no kudetermina n'iherezo ryacu ribi. Rero kubisanzwe intango yacu na Pamela novuga ngo ari yubakiye ku mahwa. Ni Imana yo kumfasha, ni Imana yo kuntabara muri bino bintu. Bibiliya ivuga ngo umugore w'ingare agereranywa n'ikimungu mu magufa. Ubwa mbere sinashobora kwiyumvisha ngo ntahuri ivyo ari byo, but now ndahaye ndabibona, nako ndahaye ndibonerako. Burya hakubana n'umugore w'ingare, mon frère, wotuma uja kuba mwishamba ukabana n'inyamaswa. Haraho ncika intege, haraho ngerageza kwiremamwo inguvu, ariko ndabona ko bitoroshe. Jewe ntarubaka. Hari umupapa umwe yigeze kumbwira ikintu gikomeye. Twahuye ahantu ariko arahunikira kumuranga izuba riva. Ndamubaza ibyamubayeko, ambwira yuko yaraye mu modoka yaraye adasinziriye. Ndamubajije ingorane, ambwira yuko afise akanoti, afise ifaranga, ariko ngo umugore wiwe ari kigeragezo gikomeye, ngo kuburyo ashobora kurara mu kabari canke agatinya gutaha canke agataha ariko akarara mu muduga ikizu c'ikietage yubatse akirabisha yiwe maso. Numva umenga ni comedy, numva umengo ni filme, numva umengo ntibibaho, ariko uno musi nanje nibwo buzima ndiko ndabamo. Tere, reka duheze kano kayihama dutahe, naho jewe nafise yonje. Wandanye kumba hafi kandi warakoze kumburira, kuki yataba wewe uno musi sinza aho mba ndi, sinzi n'ivyo mba ndimo. Pamela, nukuri ikintu cari kinzanye no muzi. Ndashaka tuganire ka mwana wa mama. Pame, nukura amakuru ariko arazirikira ngaho hanze. Yuko ingene mubanye nabi n'umugabo wawe biteye ubwoba. Ateye ubwoba cyane. Pame, ibuka nukuri ukungene urugo waruronse urushe. Ukungene wari warusengeye n'amavaka myoga. Nukuri ugerageze ukemura ibibazo biri hagati yawe n'umugabo wawe, mwongere kubana neza. Ereka birateye isoni, natwebwe kuri eglise nukuri biratumara amaza. Gerageza Pame. Nakatangara ibyo aba pastor bo. Ndatangaye gusa nashoza kunyumva ko
genda nawe urabutunganye ibyawe kuko nawe urakowe nta mugabo ufise uragaragara rero nimba yicaye cyane akuzanye urabusubira inyuma hakiri kare naratangwa kuvuga yuko wowe kuko wavuye bagera n'inzira yakuzanye sishaka kuza gufatwa n'udusungutsungu mw'ibarabara imodoka zihava zikugonga nta mugabo mfise itagaragara ibyo wambwira bongonga Alo? Oh, murantunga umukozi hano twamutumye. Ariko reka ndavugururire. Okay. ashima Yesu. Pasteur, murahawe ikaze cyane. Ubwa mbere na mbere mbanje gushima Imana yo yavyemeye ikanabashoboza gushika hano. Mu ncamake ikibazo cyo muri runo rugo musanzwe mukizi. Rero nanifuje kubatumako kugira muze mutwumvirize, muduhanure, muteko munadusengere. Ku vy'ukuri urugo rwacu rugeza aho umwansi ashaka. Ngo aho umwansi ashaka? Toni, kubona amahanga y'urugo rwacu utanga kwashemwa abandi bantu, wibaza ko ikibazo cacu ariho gice gikemuka rero? Pame, tuza tuyake. Vy'ukuri ikibazo cyanyu kigeze kure. Ariko umaze kuronka umugabo waciye udamarara cyane, uheba gusenga n'imirimo warahagaritse. Aho gushigikira umugabo wawe ni uri kuramusubiza inyuma. Raba vy'ukuri ugaruke ku Mana. Pame, nukuri nagira nse n'uwunganira umushinga ntahe wanje Pasteur. Ku vy'ukuri raba ukungene wogaruka mu rutonde, ugaruke ku rutonde rw'Imana, wemera Imana igutondeke. Erega Pame, umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko igipfafa kirusambuza amaboko yacu. Erega Pame, uri nama y'umwami. Ndabisabye namwe mu mahoro. None nkawe uri umupasiteri nyabaki, genda uhindeze ya mumi, ubundi jewe nawe turi bamwe. Uza kumanura utihanuye wowe ukuntu umusigura ubutumwa wigisha ku caha, utwenge abigisha ku migisha, niyamenya ko ari wowe. Pastor, nyemerera amena gafu urabona ko muri rutaka. Pame, nukuri sivyo nifuza ko mubana amahoro. Madame, baraza kuvyimarira, muravyimarira, ariko turaza no kubasengera. Tugende.
Pastor, je ndakeneye kumenya ikintu shishije hagati yawe na Pamela. Kuko Pamela araboneka yuko afise ikintu yishimira iki yamari karantera kubwoba anjugumiza misi yose. Era ubwa mbere yambwiye ngo yombwira ikintu ngo hamwe nca numva iminzerere mu mutwe nkazungurirwa n'imiduga ikangonga. None ubu naho ndabira ibintu bibaye turi kumwe mu maso yawe nawe uri kurabibona. Pastor, ndakwinginze ntutumengerera kure mu mubiri. Je umbwize ukuri ibintu uko bimeze, ubimbarire ubimbwire. Sheri, nafuye gushika aho nyine umwe mu Imana aranyereka, amaze kunyereka. Oh Jesus, ndabona Pamela agiye gukora ibintu bitameze neza, kandi byarangiye ari uko nyine. Ngira ngo wabonye ko natangura kuduja amajwi adafashe, ariko twege nk'abakozi b'Imana twasizwe amavuta. Umuntu tuba twamubonye kera. Ndakunda Imana yanje. Oh Jesus, wakoze kunyereka Pamela. Sheri, ivyabaye byose umbe ko kwari kugukingira, kuko Pamela namaze kubona amashetani we yadutse, kuko wewe hajya wari gukubita ibidaje ukuntu bibaye. Ariko jewe nagerageje gukora nk'umukozi w'Imana ndakureka ipera, kuko iguma hajya hari ingora zari kwaduka muri urya rugo. Akandi kantu ngenda kwereke ko nako ko yatamuvugira ko Pamela amashetani yiwe namaze kuyerekwa. Mana yanje, Imana iradukunda Sheri, namaze kumwerekwa. Iyo iya gukubita ikidaje urabona ifreshere ufise Sheri, nta tashe ni mufise, ukacumva yufise tashe. Ariko nabandi umukozi w'Imana koko yerekwa biriko biraba. Nawe wibwirize nawe vraiment nk'umugabo wagukunda ko mpasteri wibaza ico kintu. Nuvuze ko ari mu ntama zawe. Mana usenga usaba Imana izo ntama uziragire neza, ntaba ari izuja ari izubaga. Intango y'ubuzima kw'intango mbi n'amahiramwo mabi, sengera intango y'ivyo ukora. Double favor without babies. G and Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.